Niki gihe rero bene data abantu barataye ubusamuragwa babuteshejwe n'ibirungo, babuteshejwe n'ayo masoda, babuteshejwe n'ayo mazi, babuteshejwe n'ibyo binyobwa byose, uko Imana yagira bishura nk'uko tuzogenda tubivuga nitwatangura kuvuga neza impamvu Imana ivuga ati wowe uri kuranywa ikiboreza kandi wowe uri kurinywera ya mazi yo mu biboni, ikavuga ati wowe uri kurajya izo mfungurwa zirimwo ivyo bintu by'ibirungo usa n'imborerwa. Twumvishije neza yuko kino kinyobwa cica ari inyigisho z'ibinyoma, ariko Satani acarakuzanira za nyigisho z'ibinyoma mu kuguhenda yuko ibinyobwa abizera bazonywa, ikintu cica abizera bazonywa, yuko ari ivyo bintu abantu baza basemerera ngo birahumanye, ngivyo byose ni abantu banwa, ngucuheza ukabisengera ukabinwa. Iyo iguhenza ubwenge, ubwa mbere ikunywesheje ikinyobwa abizera icyo banyoye bataco baba, urakinyoye arico cya kinyoma, arizo za nyigisho z'ibinyoma iyabizikunywesheje, birangije ikiguhenda ubwenge. Urumva yakwishe kabiri. Ikiguhenda ubwenge ikubwira ati ibinyobwa, ibintu byica abizera iyo banyoye ataco kibagira, ataco baba, ibintu ibyo abizera bariya ataco baba. Nibyo abantu baza basemerera, abantu baza bavuga ngo birahumanye, ati ibyo rero uca ubisengera ukabinywa. Imana idufashe idutabare cyane. Ifata ibinyobwa n'iby'abizera iyo babinyoye ko bashobora iyo babinyoye ko bapfa, abari byibahenderamwo ngo ibi ni by'Imana yavuze yuko muzonywa muzorya ataco kizobagira, mwebwe nimusenge murye munwe. Abantu baca bayoboka ubwenge bw'inzoka nk'uko byanditswe yuko izozimiza abantu benshi. Bamaze kubuyoboka bararya baranywa bagurana ukubasamuragwa ingaburo imwe, ibintu byo kurya n'ibyo kunywa, bamera nka Esawu yaguranye ibyo kubasamuragwa ingaburo imwe. Imana idufashe cyane. Turumvishe neza ikinyobwa abizera bazonwa ntihagire icyo kizobagira, ariko wowe mwene data wiyise uwizera, ya nzoka ikiraza ikunywesha cya kinyobwa nyene cica ico abizera banyoye ko ataco baba, arizo za nyigisho z'ibinyoma. Ikiraza iguhenda ubwenge ikubara ati icica abizera banyoye ataco baba, ataco kibagira, ngo nayo maji, ngo nivyo baza bavuga ngo birahumanye, ngo nibyo byose baza bavuga ngo birahumanye. Iyo ikunywesheje cya kinyobwa abizera bazonwa ntihagire icyo kibagira,
icyo kinyobwa nacyo ni ikinyoma. Urumva wowe irahejeje kukunyomeka, ikubwira yuko ikinyobwa abizera bazonywa, ikintu cyica abizera bazonywa, ko ari ibyo Imana izivuga ngo birahumanye, ngo uca uheza ukabisengera ukabinwa. Ubu rero ikunywesheje inyigisho z'ibinyoma kugira ngo bikunde ugende unywa, ahubwo kuri cya kinyobwa ubwa mbere ikunywesheje, kuko wigize umuntu yizera, ikiraza ikikunywesha mbere no kuri cya kinyobwa icyo abizera banyoye ko ataco baba. Ihejeje kukikunywesha ikiraguhenda kugira ngo unywe ku kinyobwa cyica icyo mbere n'abizera banyoye ko bapfa. Imana idufashe, idutabare cyane. Mwene data, mwumva uri uwizera? Twasomye yuko ibinyobwa ngo nibanywa icyica ntikizogira icyo kibagira na gatoya. Twabonye ikinyobwa cyica ko ari inyigisho z'ibinyoma, ngo abizera nibazibwirwa bazozimenya, bazozitahura. Ariko twumvishije neza yuko kino kinyobwa cyica ari inyigisho z'ibinyoma, ariko Satani acarakuzanira za nyigisho z'ibinyoma mu kuguhenda yuko ibinyobwa abizera bazonywa, ikintu cyica abizera bazonywa, yuko ari ibyo bintu abantu baza basemerera ngo birahumanye, ngibyo byose ni abantu banywa, ngo uca uheza ukabisengera ukabinwa. Iyo iguhenza ubwenge, ubwa mbere ikunywesheje ikinyobwa abizera icyo banyoye bataco baba, urakinyoye aricyo cya kinyoma, arizo za nyigisho z'ibinyoma yabizikunywesheje. Birangije ikiguhenda ubwenge, wumva yakwishe kabiri. Ikiguhenda ubwenge ikubwira ati ibinyobwa, ibintu byica abizera iyo banyoye ataco kibagira, ataco baba, ibintu ibyo abizera bariya ataco baba. Nibyo abantu baza basemerera, abantu baza bavuga ngo birahumanye, ati ibyo rero uca ubisengera ukabinywa. Imana idufashe, idutabare cyane. Ikikunywesha ibizira, wowe wibwira yuko ibinyobwa abizera bazonywa ntihagire icyo bibagira, ko ari ibi by'ibizira Imana iriko iravuga ngo nimureke kunywa, nimureke kubiryako. Wewe kiraguhenda uca wumva yuko ari ibi binyobwa. Ikiraguhenda ngabo nibabavugishwa b'ibinyoma bavuzwe yuko bazosuka mu minsi y'iherezo, ngo uyu murongo ntibazi icyo usobanura, ngo uyu murongo wanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 16 ku murongo waho wa 18, ngaba ntibazi yuko ngo Yesu yaduhaye ububasha na ikacigira ko tagusomera na ya majambo ngo yaduhaye ububasha bwo gukandagira ngo inzoka, ngo na sikoropiyo, ngo twe nitwokangwa ngo nivyo binyobwa, ngo nitwokangwa nivyo by'abantu, ngo yedayo ngabo n'abavugishwa ngo bibinyoma, ngo kuko mu minsi y'iherezo ngo hazotwaduka ngo abigira abavugishwa ngo n'Imana ngo bazozimiza benshi, ngo
rero ngabo ni babandi b'inkwemu ngo ziguruka ngo basaragurika ngo nk'uko Pawulo yavyanditse ngo uraheze ukabisengera ngo ukacubinwa. Imana idufashe idutabare cyane. Yo yakunywesheje kuri ca kinyobwa cica, arizo za nyigisho z'ikinyoma z'ibinyoma, urakinywa, umaze kukinywa gica gituma unwa no kuri bya binyobwa. Ibyo n'abizera bihenze, iyo bihenze bakabinywako, nabo ubwabo baca bapfa. Iyo yaguhenze ubwenge iguhisha ikinyobwa, abizera iyo bakinyoyeko ataco kibagira, ikunywesha ibinyobwa ibyo abizera nabo ubwabo banyoyeko baca bapfa. We wiyise uwizera, ya nzoka iraza ikunywesha ca kinyobwa abizera iyo bakinyoyeko ataco kibagira, arizo za nyigisho z'ibinyoma. Iraza irakunyomeka, ihejeje kukunywesha icica abizera iyo bakinyoye ataco kibagira, arizo za nyigisho z'ibinyoma. Imana idutabare cyane. Ikikwereka ibinyobwa abizera babinyoyeko ubwabo baca bapfa. Imana idutabare cyane. Ariko ikubwira k'ibyo binyobwa byica abizera banyoyeko cyangwa bakaryako ataco baba na gatoya. Ikikubwira yuko nyene ati rero ibinyobwa abizera banyoye ataco baba nibi nyene. Kumbe iguha ibinyobwa abizera ubwabo babinyoyeko cyangwa bakabiryako baca bapfa. Imana idufashe idutabare. We wumva by'ukuri mwene data, wumva by'ukuri uwizera ko ino nzoka yaje ikaguhenda ikagutwara mu mayeri ikakunywesha ubwa mbere, ikagwenda ngo ikinyobwa abizera bazonwako ntihagire icyo baba, iguhenda unwa ku kinyobwa, unwa mu binyobwa ibyo abizera iyo ubwabo babinyoyeko baca bapfa. Ariko iraguhendesha ubwenge bukomeye, ikubwira ko ijambo ry'Imana, irakunyomeka. Kandi bijya binyobwa bivugwa Yesu Kristo yariko aravuga ko ari ijambo ry'Imana. We wumva mu by'ukuri, wumva uri muzima, wumva uri uwizera. Imana idufashe idutabare cyane. Ni ukuvuga ibinyobwa abizera bazonwa ntihagire icyo bibabarira, ntihagire icyo bibagira, kuko ububasha bw'Imana buri muri bo. Ni inyigisho z'ibinyoma n'abavugishwa murantunga. Abavugishwa b'ibinyoma ni inzoka. Ntihajya havuga ngo bazofata inzoka, nibanwa icica ntikizogira icyo kibagira. Imana idufashe idutabare cyane. Ikinyobwa ngo bazonwa ntihagire icyo kibagira, nk'uko twabivuze, ni inyigisho z'ibinyoma n'abavugishwa b'ibinyoma. Inzoka bazofata nayo ni ukumenya, ugutahura abavugishwa b'ibinyoma
abigisha b'ibinyoma. Niyo nzoka Yesu Kristo yavuga yuko bazofata ntihagire icyo ibagira. Iyi nzoka rero icihenda abantu, ibahenda ubwenge, ifobeka amajambo yuririye ku majambo iyo abantu bayumvirije mengo nukuri kandi atari ukuri, nk'uko ino nzoka yahagurutse kugira ngo ihende umwami w'abami Yesu Kristo, ariko isanga Yesu Kristo niwe jambo, niwe azi byose, afise niwe nkomoko y'ukumenya no gutahura. Rero benshi yagira abanywesha ko bizira mu kubahenda, ikabahisha ikinyobwa Yesu Kristo yavuga icari ico abizera bazonwa. ibahenda ku mvugo ya Yesu Kristo, ibahenda ku byo kurya ibyo abizera bazorya ntihagire icyo bibagira. Irabahisha yuko ari inyigisho z'ibinyoma, ari inyigisho z'abavugishwa b'ibinyoma, ari inyigisho ziwe za Satani. Hanyuma ikibahenda yuko ari birya bizira, kwari kugira ngo bagende banwe birya bizira irya nzoka yasutse mu isi, bibwira yuko ari byo Yesu Kristo yavuze uko abizera bazorya cyangwa bazonwa ataco bizobagira. Ikibahendesha urutonde rwo gusenga, ngo ubisengera ngo bigahumanuka, kuko azi yuko bidashoboka na gatoya, kuko ikizira aba ari kizira. Hari ibyo guhumanuka n'ibyo bitari ibyo guhumanuka. Ariko iyi nzoka kuko yo izi icyo yakoze, ikirabahenda, irabahisha ibiribwa n'ibinyobwa Yesu Kristo yaba ariko aravuga, irabahenda. Ica rero ibahenda ubwenge, ibabwira ko ari ibyo bizira yasutse mu isi. Ikirabahenda ngo nimurye, ariko uca ubisengera ukabinwa ukabirya, ati ibyo nta kibazo na gitoya kirimwo. Ibahenda uko kuko izi neza naho wosenga gute bitapfa bihumanutse kiciza, ariko reka kubinywa umuntu akabihunga. Rero ifata ibinyobwa n'ibyo abizera iyo babinyoye ko bashobora iyo babinyoye ko bapfa, aba ari byibahenderamwo ngo ibi ni by'Imana yavuze yuko muzonywa muzorya ataco kizobagira. Mwebwe nimusenge murye munwe. Abantu baca bayoboka ubwenge bw'inzoka, nk'uko byanditswe yuko izozimiza abantu benshi. Bamaze kubuyoboka bararya baranywa, bagurana ukubasamuragwa ingaburo imwe, ibintu byo kurya n'ibyo kunywa. Bamera nka Esawu yaguranye ibyo kubasamuragwa ingaburo imwe. Imana idufashe cyane. Turebe abantu bigeze kuba bera, ariko barihenda barenga ku ijambo Imana yari yarababwiye, baca barapfa. Turasoma ibyahishuriwe Yohana, mwumva ubwenge Satani impamvu yabagorekeye, abahisha ko ibyo kurya n'ibyo kunywa Yesu Kristo yavuga, abahisha ko ryari ijambo ry'Imana,
azaza kubahenda ababwira yuko ari ibi bintu abantu bariko barasemerera, ari ibi bintu by'ibinyobwa yaje aciyemo kugira ngo mubirye, mubinwe, mubihumane, mube mu makohare, mube mu byumba by'amasengesho abifashisha, muvuge ijambo ry'Imana bifashisha, muze mushiduke muri wa mugwi Yesu Kristo yavuga ngo niho nzobajinjiburira ngo mviraho mwankora bizira mwe. Ibi byose Yesu Kristo yagiye arabihishura, ahishura abantu imigwi izobaho yibwira yuko iriko iramukorera, iriko ikorera Kristo, ariko bo bariko bakora ibizira batabizi, barinde bava mu mubiri bibwira yuko bariko bakorera Imana, ariko bariko barakorera Satani. Imana idutabare, idufashe cyane. Muririmbyi yaririmbye ngo urugendo ni bangahe abazorurangiza muramumpera inyishu, nabumvira Imana bonyene nibo bazorurangiza. Hanyuma rero turasoma amajambo y'Imana kugira ngo twerekane abantu Imana yari yarabujije kurya kubizira, hanyuma babirya baca barapfa. Imana idufashe cyane. Turasoma ibyahishuriwe Yohana 2, turahera ku murongo waho wa 12 dushitse ku 13 mu vyumvirize. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamu atufise inkota ikarishe, aravuga ibi ngo ndazi aho uba, ko ari aho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje. Ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icyabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise icyo nkugayako, ibyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana, baheze basambane. Imana idufashe. Handitswe ngo bashakane. Imana idufashe. Aba bari Abisirayeli. Nitwoca tuvuga iki cyigisho cyose ni kirekire cyomara amasaha. Abisirayeli ngo kurya Imana yabakuye muri Egiputa ikabacana mu bugaragwa, ngo ntiyari iyobewe inzira ishobora kubacanamwo. Bazogenda baronka ibyo barya, bazogenda baronka ibyo barya n'ibyo banywa, ariko ngo ikibacisha mu bugaragwa kugira ngo ibahumanure. Rero abanse kumvira bose baheze mu bugaragwa. Bamaze guhera mu bugaragwa, uwanyuma na nyuma mu bahumanya bavuyemwo, Imana ikibereka ati ngo ujye inzira. Urugendo bari kugenda iminsi 11 cyangwa 10, barugenda imyaka 40. Abantu bakina n'Imana bakitwaza amaraso ya Yesu Kristo, nukuri muteye ubwoba cyane. Ega amaraso ya Yesu Kristo yarahabaye, ariko ntiyamenekeye abantu bayayata. Umuririmbyi yaririmbye ngo nimureke kuyayata kuri ubwo buntu bw'Imana. Bashitse rero ahantu bita Shitimu, umwami waho yari yarumvisha amakuru y'amahanga, bari baratsinze. Hanyuma tumako uno muvugishwa n'Imana Baramu. Abisirayeli mu bisanzwe bari barabujijwe,
ngo nimuze murye cyangwa munywe ku kintu cy'abanyamahanga aho muzogenda muca. Raba ndabatwaye mu gihugu cy'isezerano gitemba amata n'ubuki. Abisirayeli barabyumva. Hanyuma uno mwami rero ahamagara uno mwami Baraki, ahamagara uno Baramu ngo ngwino umvumire bano bantu, kuko yarumvisha amakuru y'ikungene uwavumye avumika. Yari mu bubasha bw'Imana, yari mu buntu bw'Imana. Uno muvugishwa rero ngarikora aragenda. Amaze gushikayo yitegereje muri bo asanga ngo nabera, aca yifuza gupfa nk'uko nabo bazopfa. Aravuga ngo icyoma nkazopfa nk'uko abagororotsi bapfa. Aravugishwa n'ibya Mesiya Baramu, muzohasome muharebe. Amaze aravuga ati n'ihanga ritavumika ryibereye ukwaryo. Ni ukuvuga muribuka Baramu aza ko n'indogoba yaryamye, umumarayika yaje kumutangira ngo ntajeyo kuko Imana yari yamurakariye, ariko akomeza kugenda. Imana iramureka iramuhishurira amaso, ataba n'abantu banje ntibavumika, yewe Baramu n'ubwoko bwanje. Ariko Baramu icyatumye Imana ngo imukuraho umwemu wayo, icyatumye Baramu nawe ahindukira akaba k'umuvumo kandi nawe yavuma abandi, nuko yagumye ahadikiririza, akava ku musozi uyu akaja ku yundi, aho hose ngo yaba ariko aratanga ibitambo ngo bikunde Imana imuhe uruhusha ngo ivume, ngo avume abatavumika, ngo bikunde Imana ivume ubwoko bwayo. Imana iramurakira, imaze kumurakira imukuraho mwemu wayo. Imaze kumukuraho mwemu wayo akomeza gutanga ibitambo, atanga ibitambo. Kumbe Imana yamukuye mu bushobozi bwayo, kumbe Imana yamukuye mu bwiza bwayo. Hanyuma rero Satani arabibona, acaraza yitaba iryo sengesho rya Baramu, kuko ryari ryahindutse ikizira, nk'uko abenshi basenga amasengesho ya Baramu y'ibizira. Hanyuma akitaba Satani, Satani akavugana nabo, bakagira ngo bavuganye n'Imana. Uno rero Baramu amaze rero kwinjirwa na Satani, Satani aca yinjira muno Baramu, acagira inama Baraki ngo genda ubatumire ku mazimano, ngo nubatumira bakarya bakanywa kuko amazimano aba arimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Aha ndagomba nitwinjira turiko dusigura uburozi buri hariya muri ibyo kurya n'ibyo kunywa Imana iriko irabatesha, muze mubyumve neza. Twe ntabwo turi abagorozi, ntabwo turiko tuvuga ngo twanka ko murya ibihumanye ibyo Satani yacishije mu bwenge, ubwo tuzoza kubabwira. Uno mwami acabwirwa inama n'umudayimoni yari yinjiye mwuno muvugishwa n'Imana. Aramubara ati batumire ku mazimano, barye banwe, abo nta kindi kibahana. Namwe wene data urabyumva neza, inda yamye yica abantu benshi, kandi n'iki gihe ndagiye kwica abantu benshi, kandi benshi kiratumye batagiye gushika mu gihugu c'amasezerano Isirayeli ya kabiri, babitewe n'ubukunzi bw'inda, kuko baguranye ubusamuragwa bwabo, babugurana indya, babugurana ibinyobwa. Baba nka Esawu yaguranye ubusamuragwa bwiwe ingaburo imwe, kuko yabonye bitukura bitetse neza, ngo nyawonde ko ndivira ngo mbega ngo ubwo busamuragwa ngo bubwomarira iki. N'iki gihe rero bene data
abantu barataye ubusamuragwa babuteshejwe n'ibirungo, babuteshejwe n'ayo masoda, babuteshejwe n'ayo mazi, babuteshejwe n'ibyo binyobwa byose. Uko Imana yagira bishura, nk'uko tuzogenda tubivuga nitwatangura kuvuga neza impamvu Imana ivuga ati wowe uri kuranywa ikiboreza, kandi wowe uri kurinywera ya mazi yo mu bibuni. Ikavuga ati wowe uri kurajya izo mfungurwa zirimwo ivyo bintu by'ibirungo, usa n'imborerwa. Usa n'imborerwa. Ibyo rero nibyo tuzoba turiko tuza duhishura nk'uko Yesu Kristo yabiduhaye. Abantu bakanwa amaji, kandi atari ya maji yaza yitwaje akazina yitwaje akazina kaji, kandi ari biboreza. Bobo bakaba banyoye amaji, kandi atari bya biboreza by'amaji byaje byitwaza akazina kaji. Imana ikababwira ati uri kuranywa ibiboreza, kandi uwo muntu akumva muri wo n'ukuri ntiyaborewe. Rero Balamu arimwo Satani yinjiwemo n'umudayimoni. Umudayimoni we niwe yarazi strategy hana abantu babera. Umudayimoni we yarazi ahantu ashobora gufatira umuntu atacyahagira, umuntu atanagasembwa agira. Yarabizi neza. Burya uno mwama agituma kaba Satani, agituma ko Balamu, Satani yararorera nawe yaciye yegereza umwemu w'Imana, ubwiza bw'Imana bumukuweko, acaramwinjira rero, acagira inama uno mwami. Dayimoni agira inama uno mwami ari muri Balamu indani, agira inama uno mwami ati nubatumire ku mazimano. Arabatumira. Amaze kubatumira, murazi ibyakurikiye, bace bafatwa n'umwuka w'ubusambanyi, kuko banyoye bakarya ku bintu biterekerejwe. Icyo gihe Imana yagize ishavu, kuko barenganye itegeko ryayo, ibicamwo abantu 24,000. Ibyo murabizi izi nkuru. Ni ukuvuga barabera, baraneshwa mw'ubwo buryo, kuko base kumvira Imana yari yarababujije ati ntagire ikintu muzorya, ntagire ikintu muzonwa, mu nzira zose muzocamwo iz'abanyamahanga. Imana idufashe cyane, idutabare. None mwene data, Imana igufashe, igutabare cyane. Hariho n'abandi benshi ku bw'aya maraso ya Yesu Kristo baba barapfuye, kuko bamaze kwihumanisha ubugingo bwabo, babuhumanishije ibyo kurya, ibyo kunywa, bino bintu byose twagiye gusemerera. Bo bari mu makohare, bo bari ko baravuga ijambo ry'Imana, bo bari mu bikorwa byose by'Imana, ariko batumviye bigiye kubamerera nk'uku kwaba bantu Imana yaciye imanura uburake bwayo burabaziriringira, hapfa abantu 24,000, byinshi cyane. Ibihumbi byinshi biratikira bazize inda. N'ubu niko bigiye kugenda. Icya gatatu cy'abantu mu Burundi batisubiye ko uburake bw'Imana burabahitana, kuko twabwiwe ngo nta cyanduye kizogerayo. Imana ibafashe. Mu mburi ikurikira rero niho tuzoca tuvuga impamvu Imana iriko irasemerera aterega, nubwo yabona ari amazi uri kuranwa ibiboreza, nerega nubwo wumva ko ari bisosa uri kuranwa ibiboreza, nerega nawe uri kurarya ivyo bintu birimwo ibirungo, ti nubwo uri kurabirya nibiboreza. Ivyo byose
byose nibyo tuzoca tuza tubisobanure. Yesu Kristo abahezagire, Yesu Kristo abahe ukumvira. Nta kindi kizotuma umuntu atabagwa. Uhereye kera hose abantu base kumvira ntibamaze urugendo amahoro. Twarabonye n'abatwitangiye imbere kandi Imana yemera, byananiye cyane, biranka ko bumvira kandi barabera, birangira baguye mu rugendo. Uburake bw'Imana burabaziriringira. None mwene data, icyo kubera cyiza ni uko utokwitwaza ngo amaraso ya Yesu Kristo, kandi Satani arahendeye abantu benshi cyane mu by'amaraso ya Yesu Kristo, agakomakomanye kose ngo ni amaraso ya Yesu Kristo atubereye, ngo ni amaraso ya Yesu Kristo gusa. Ariko nagira ndagutangarize ko amaraso ya Yesu Kristo ugiye gupfa ahari bakuzike, mbere nta n'uwuzohamba uwundi. Murantunga since mu cyagezwe cy'Imana ngo nangure kuba umuvugishwa w'ibinyoma. Uzoshima ko wapfuye, uzoribwa n'ibisiga n'imbwa, kandi amaraso ya Yesu Kristo yaravuye. Nawe wishinga kwitwaza ngo amaraso ya Yesu Kristo. Icyo kubera cyiza wokumvira Satani akareka kuguhendesha ngo amaraso ngo ya Yesu Kristo yaravuye, ngo niyatubereye, ngo nta kibazo, ngo Imana iratubona, ngo Imana itubereye maso. Utwo tujambo iyo dushitse mu nyonga z'Imana tukumvikana mu matwi yayo, dutuma amengo yohaguruka igakora. Ariko kubwo turiko turasemerera ikakirindira, kuko izi neza abana bayo ibi bazovyumvira, bagapfukama, bagasenga, ububasha buhumanura bukamanuka kuri bo bukabahumanura. Yesu abahezagire cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mu ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Erega inama nk'izo n'ubu zarakoranye, sitabo bantu bitwa abakristo bariko baja mu ijuru, ngo tubagire inama z'ubwenge kugira ngo ntibaducike. Erega ibyaha barabizi kandi barazi no kubihunga, ariko reka dukora ikintu kizobarimbura batabizi. Duce mu byo barya no mu byo banywa no mu byo bambara, babirye babyinovora, babinywe bibasosera, bambare bashatse babekwe, bagende nk'uko ab'isi bagenda. Tubaca intege kugira ngo tubinjirire impande zose batabizi. Abasigura mubareke, n'abasenga nabo nyene mubareke, abaririmba mubareke baririmbe nabo nyene. Tuzobafata kamwe kamwe batabizi gushika bose tubahejeje. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mu ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka,
agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Ufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.